nanje nitwa Bacyakaziri Clement nkaba nserukira urwego rw'umuhuza muri kano karere ko buraruko. Nanje mbanje gushima cyane ivyigwa twahawe n'umuhinga, kandi nshima ni intererano twashikirijwe n'ubuserukira Parsem na cancane aho avuga yuko hariho bimwe ibintu byinshi ashima yuko leta y'ubundi yakora, mugabo kandi akanavuga yuko hari n'ibyo gukosora kandi ibyo kuri biraboneka nta namwe yihenze. Mugabo jewe ndavye kugira ngo dushe kuri iyi vision nivyo la gestion nziza y'uburyo bwinjiye, ukuntu bwinjira n'ukuntu busohoka nivyo, ariko nibaza yuko ngore hariho n'ibindi umuhinga sinza wo muri Parsem ko barakibonye neza. Mu bisanzwe hari ikintu nibaza yuko kishobora gutuma nkuko nyakubahwa Patiri yayivuze kubijanye n'abahinga uko gize kita ibi bikorwa. Hari ikintu jewe maze kubona mu myaka maze mu mabanga nk'umbure y'igihugu, ikintu kijanye na responsabilité na cancane instabilité des institutions, instabilité mvuge instabilité. Nk'ubu umva nk'ubu gituma bivuze uko nuko nk'ubu hari abantu bize bari bamaze imisi bigishwa mbere bakonsoma budget ya leta biga iki kintu cyitwa budget programme. Abo bantu n'umunsi nka nufata yuko mengo bariko basanga babimenya n'abahinga, mugabo hirya yejo tuzokwinjira mu matora. Twinjiye mu matora abo bantu mfati nkuko makomine dufate nk'aba CTD, aba CTD aba conseil chargé de développement makomine nibo bamusanga bapreza mu byabiki byo vyigwa. Mugabo hirya yejo hakaca amatora baye abantu bose kandi wana no kubara bahinga mbe n'amashobora yafise, hakacaze ibindi bintu hakaca bakura. Leta ikaje suya mu rushako umvishoza umva bakaca bashaho umusetede mushasha aza kwegizekita ibintu atize bisaba ko suya kwigishwa kandi bushasha. Tukama misi yose mu rushako niko no vyita jewe muri nka Parsem ko Parsem ni shamwe gigenga kandi rifise ico riterera gikomeye muri ibintu bijanye na gestion transparente ubutunzi bw'igihugu. Hari ico muwamutegekanya guhanura abafata ingingo rwo hejuru kugira ngo ico kintu nicami miso intambamye ngo twari mu rushako kurumva no munsi nyamba duformye abantu twokwita abahinga ejo bakaca bakura bakaca basaba ko duforma abandi tuzokuba mu gihe cyo guforma duforma hanyuma dusange umwanya wo kuja ku kivi ntubonetse. Je nawe ukanabona umengo sinzi yuko nagwaza yuko muri Parsem hari ikintu mwamuri ku mategekanya nk'intererano mwoterera kuko mwamubigira plaidoyer moja au niveau du gouvernement kugira ngo leta irayico ibyo bintu bikorereko nitwame turi mu rushako duforma abahinga baca babakura haca haza abandi duforma guco bica bituma mengo umurindi wo gukora uragabanutse. Murakoze.